bifute mani bifute ngoya kwani ongeye na huyu reka kwani tuvugane n'uyu mani ibindi ndaruvunja ngo utaruvunjia ni wewe ngoya tutaelewana kama ni kubifuta tutabifuta lakini ngoya tutaelewana sinjo hivi sasa Irindira yetu muhanure kwanza uyu mudada. Nacu muhanura ico nkene nuko bifuta umbire yuko uza kubifuta. Ufise umugambi wo kubandanya nawe rero. Ufise umugambi wo kubandanya nawe. Si wewe suyu unsokera mwese. Mvuze nsokera. Kwanza, banzureke kwanza. Banzureke kwanza. Ngoya kwanza nikuoneshe kitu. Reka ndakwereke kwanza ikintu. Buzati nsokera mwese. Tubiheze nsokera. Tubiheze kidogo. Mvuze sokera. Je urazi ko nari mufatana n'uyu muntu wawe je onde. Mvuze musokere. Umviriza kwanza basi je. Tuyagiki musokere. Je sivimo wewe twara umuntu wawe kuko je oya. Ubushaka ndondera indi biro. Kapo. None ubu amabiro ubona uzogarukira he niwagumuzana amabiro agwaye nkaye. Mana yanje we ahubwo aba bagwaye bakwiye kuronderera imiti kugira bakire. Tuboge turondera abahungu bazima, abahungu bagira nganginganganga. Iso niki nawe wari kuba umugabo wanje nari kugucitinga kandi wari kugumi wanje kubera ndafisa amahera. Wamvuna. Wovura jewe. Jewe uraje ukoze nk'iki. Ubushobozi kujana mu ikasho ngakumarana imyaka 2 uri mu ikasho. Agashone akiwawe. Byose bikorana amahera. Kucitinga sinzoreka. Kubera amahera. Sindoreka ajya namaraso y'uwacu, namaraso y'uwacu sinoreka kumucitinga kabisa. Zomucitinga mpaka. Kubera gutari kurumva ma. Numve. Bese ahubwo mbira nawe. Umviriza. Uri mu umviriza kwanza bro. Ushaka tubifute. Ushaka tubifute. Ushaka ko tubifuta umviriza. Ona mbi. Umugabo wawe uremera ko gufata neza. Umugabo wanje amfata neza kabisa. Wamuvanze kubera. Namuvanze kubera nabonye umugabo wanje yagiye kure ubu yamaze amezi 3 ari ya ruguru. Genda umugore negerezwa kuyumva umugabo. Ni twebye abagore dufise amahera na rukundo dufise. Twebwe turaba umuntu yinjiza iki iyoreka iki. STV every story matters. Yes bakunzi ba STV murabumeze neza jemeze fresh nkuko mubizi. Jewe kandi ni wa musore wanyu byabasha gukora byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ibintu bigende fresh so a long time ntakora tuvumburo ariko uyu munsi kandi ndaza abafana banje bakumbuye imivumburo ndaje kandi kundi mwari udasanzwe imivumburo nahawe ubutumwa n'umugenzi wanje arambwira ati we Mr Muvumbuzi come on ndakuhereke aka sasa munje kuvumbura n'umugore wa kipaji umugore wa kipaji ariko amakuru je maze kumva kuri uwo mugore jewe birayobeye kuri jewe ariko ndizira ko turi kumwe kandi ndizira ko mwamaze kumva muri introduction mwamaze kumva ibipande bimwe intangamarara donc intangura kiganira mwumvise ko nyene harimo akabijya rero ikintu gihari nje kuvumbura bana niko nifite ingene ngana sigura ko nuwo mbona ntiyomenya ko mfise mu kamera nawe umukameraman aza kumera nk'uyinegeza hanyuma tuvugane nawe kugira ngo abanza tubwire byinshi ivyo bintu biketse mbanye ndabimenye ko ari byo cyangwa atari hanyuma ibintu bigende show na show cameraman twagiye rero ubibona twashitse tukurumutse ndibaza murabona mikoro riko ndakoresha mikoro rero y'ubundi buhinga n'ubundi bwenge kimya kimwe se umuntu aje atera so je ndashitse rero ndetse n'indani bako barashwana kimya kimwe cameraman ukabona ninjiye bagomba gusohoka ucuduga burire mu giti hejuru ntibakubone kugira bigende fresh. Allo ndibaza ama image ko muri kumurabibona murabibona urumva bitako bari Fereza ngo ntakome unaca amazi Urirengarenga mbisa urirengarenga wigizumenga n'amazi. Urirengarenga wigizumenga n'amazi. Uko nyene ushaka kuvyumva wigizumenga n'amazi. Umuntu wigize sindohego namba n'umuryogo. Oya mbira muntu oya natumaze Odi. Ni sawa? Umeze neza? Madame Kipaji. Fresh. Sajewe naenda kurondera kidogo. Sawa no. Umeze neza? Bora ko
nazi no gukora ibintu n'ukuri none nakubaze kwa makuru y'isi kwanze zimeze fresh vraiment ngenda ndashima Imana n'ukuri rero utambwira karibu canke oya we guma ngaho gusa na karibu no gusa umeze neza rero n'ukuri ndashima hajya bakwita gute je banyita ariko uri umudamu wa kipaji yego ndende umudamu wa kipaji none kumenga icyo twumvise si ibya kipaji ni sheri wanje ari ngaho ufise ku mugabo n'umusheri bose ndabafise bo bizi ko turi inyuma okay none tu egera ino basi gatoya tuyagiga twega je naje gutemberera muri matahe none ko mwari mu ndoro nje ndakubwira uyu yari umusheri wanje wowe wabona umusheri utingije n'umugore wawe ngo umunezereze uyu muhungu nacamaze kabisa nacamaze yaguma gusomenga nirengarenga nukuri je narambi amvire mu nzu nico mufare ico nico dupfa je nikundira abagabo bameze neza bajya bakomeye we yani rero iyo ni deuxième bureau nakubwiye uyu nirengarenga wabona irengarenga winjiza irengarenga urenganya uko uwo mugabo sasa ikintu rero dufata decision kirebure wese no kugendera rero mje cyo nitamo shaka uwo muhungu amvire mu nzu sindamukeneye amvire ubucafu donge ntaca kumariye naca mariye none wenda kubaza umugore atakunezereje abafite icyo kumarira sinzi yumva twe tutararongora bya tugora so rero nje naco amariye naca amari kabisa umva ushaka gusohokere mu kandi ngani wa none kipaji ari mu biki aha kipaji ari ruguru aragiye ruguru rero nanje ndi mukobwa sinashobora kwiyanganira nace ndondera igisheri canje rero igisheri naco ndasanze nate kimaze kimvire mu nzu ntaca amazi sokera mu nzu yemeyeho gusohoka mu nzu jewe vraiment uje arankofi sokera mu nzu wa muhungu wemvira mu nzu none kumwirukana nabi kandi mukumuzana muzanye neza nze ndakubwira nje nari namuzanye neza kubera nari nzi yuko afise icyo amarira rero mbonye nakaza afise rero amvire mu nzu nabi ariko mu buzima busanzwe arakomeye mu bintu ni fresh umubiri arakomeye kandi umubonye ni bogale kandi umubonye ni umuhungu mwiza vraiment ameze neza ariko naco yimariye no kuri kumwe sasa wowe inyishu yanyu mushaka gukora iki nje nyishu yanyu mashaka amvire mu nzu agende amvire mu nzu kabisa agende none basi banze muhamagare nawe tumuvugishe twumve ibyo avuga kuko urashaka gusanga nyine uriko uramurenganya ahubwo aca ava acagenda acagiramo kandi ingo barakwamagaye bosi vipi ba n'uyu mujama nuwo nyene none so mugenzi wawe ni mugenzi wawe umugenzi wanje okay baba vipi safi lakini meze fresh nasema shuka wazi kidogo tuongea hata mawili matatu ndugu yangu Cheo ni mugenzi kimya nyene turahura tukaterana mapisi fresh sasa ndugu yangu unajisikia mimi majamii kuna sema hapo shani ngorane kweli gusa tuvyihoze tuvyihoze nta soni none amwishije mugenzi wawe wewe mubwire gusa wewe winjize nirengarenga nuwo bimubwira gusa bakubonye umuhungu mwiza wambaye neza kume ntaco wimariye nuzi no gufata umugore neza n'ukuri uzogume gusa urondera abo muberanya tukana twebwe urumva tukingaha abatwiranye nibajya bameze nk'ingana none kwanza tusubire nigiki coba kiriko kiragorana n'ubu hari ikintu nakoze ariko wakoze ariko winjize umenga n'amazi n'ukuri n'amazi wowe umuryoherwa nje ngumandira gusa ngumandira n'uburyo sinumva nisizi n'ahantu uri kurashikana sasa wewe kubera gushaka umunsi umurondera hagati yawe n'indi warondeye hagati ko ari uwo murondeye nije namurondeye murondeye yiga ari indwara zivurwa ari indwara zivurwa zigakira manje ntago ngora singwaye gusa aho afise muri arirana leo gabi n'ibintu bimwe umvira ndakubwire sindakubeshe kandi shaka ndabikubwire kubera wambwira umugenzi wawe uyu umenga ni indwara kabisa kubera imisi yose nuko nyene imisi yose nuko nyene so kuvuga ngo yaborewe imisi yose nuko nyene nuko nyene aho ugomba wabuze ni indwara agenda arondera umuti sasa igeni kamera hajya hejuru nawe ni mikro ariko ndakora ikiganiro ukuvuga kuri STV bijya byose bazobonako jebanye tumuhombozi ariko ni bon ikatuyage twamaze kumenya ibintu ko bihaba bashaka rero kumenya bigenda gute umugabo wawe ari ruguru uciye ugira umusheri uziraza mu bana
urabona tubwiye abakobwa ntibishobora kwiyanga. None hajya kwanza ni wawe ni kwa kipaji. Aha ni wanje n'umugabo wawe. Ariko wahazanye igisheri nimba ari igisheri. Jewe namuzanye umusheri kubera nabonye umugabo wanje yagiye ruguru. Niyo kumwe gukora jugumira kubera wumvise ko reke kamera reka kujugumira. Sinojugumira ngo kubera kamera oya nje ndabivuga. Ndumva ndabivuga kandi Arabizi rero na kipaji ko ari kumwe. Kipaji oya kipaji byo nabizi kabisa. Rero yagiye kubimenya wiyumva gute. Nukuri ndababara cyane ariko nibisanzwe. We na kipaji kenshi ninde asova mu buzima gusa ninde akunda gufasha undi mu buzima. Nje ndamufasha. Niyo mpamvu utanamutsinda. Ndamutsinyira iki kandi amahera ni wanje kurya ni jewe ikintu cyose imuzo yambara ni jewe. Izi nyene imuzo yambaye zose ni nje nazimuguriye. None yo mwebwe bigenda gute? Kwega abahungu namwe mwisuzuguza sometime. Umukobwa yego arashaka gukundana akagufasha ariko apana ko guhera ku mushatsi kumanuka ku birata. Fuke mwige gukora. None kwanza ko kipaji yari yarahevye ibintu bimwe mu by'urufa. Nkubu usanga gukunda kiwo kura mufanyia bya hivi. Nzanda kugira. Ni twebye abagore dufise amahera nta rukundo dufise. Twebwe turaba umuntu yinjiza iki iyoreka iki. Wowe ushaka umuntu agufata bien. Je nshaka umuntu amfate neza. Nukuri n'umugabo wanje aramfata neza ariko yagiye. Rero iso mfata uwundi kugira agende mu mwanya wa kipaji. Umugabo wawe uremera ko agufata neza. Umugabo wanje amfata neza kabisa. Wamuvanze kubera. Namuvanze kubera nabonye umugabo wanje yagiye kure ubu yamaze amezi 3 ari ya ruguru. Je ndi umugore negerezwa kuyumva umugabo. Niyo nace ndamamagara uyu. Ariko n'uyu nyene mbona nta kigenda. Ubu rero uzocurondera indi biro. Ubu shaka ndondera indi biro. Kapo. None ubu amabiro ubona uzogarukira he niwagumuzana amabiro agwaye nkaye. Mana yanje we ahubwo aba bagwaye bakwiye kuronderera imitwe kugira bakire. Tuboge turondera abahungu bazima, abahungu bagira nganginganganga. Hapana abahungu nirengarenga oya. Sasa bro, gatoya. Byagenze gute biro umukobwa muhura. Ariko wibuke wewe na kipaji murazinanye kandi murabagenza. Cyane turabajama. Gusa iyo habaye ikintu kiba ku bantu bose. Kandi iyo kibaye ku bantu bose biba mu mpisho. Apana nk'ubu burofa nkore. Naho kore uburofa. None nk'ibi. Nahinze yuko biza ku. Jewe naje gukora kwivumburira umuvumburo nkuko nkora. Numva kuko je ndagwanya amanyanga cyane. Mbiriza ndakubwira. Nkuko wavuze ati iby'amanyanga umenye yuko ibyo wakoze niyo manyanga. Ariko nawe niwe watanguye amanyanga. Inje yatanguye amanyanga. Amanyanga kwingiria bibi rafiki ndugu yako. Ni benshi babikora. Navuze yuko biba mu mpisho. Gusa ndakwinginze nk'umugenzi nimba tuzinanye. Ukabuzi ko tuzinanye. Ibi bintu ndakeneye bijya habona. Kuja habona bikuvuye ko wewe kuko kwera iki wabikoze bihebe amarenda bihebe. Navuze birashika. Nimba byashitse kwanza deja wamara amaju n'umukobwa icya kabiri ntacyo uri kuramumarira icya gatatu tumumuheba uheberera umugore w'umgenzi. Je n'uyu ntago bizi. Gusa projet ndimwo kuri uno mwanya nuko wofutiye ibintu ukabica. Okay? Nta majambo maremare nkeneye. Kipaji n'umugenzi. None kuba ari umugenzi ibaze deja nk'ibi bintu abibonye biza kugenda gute kumuntu yizera niwe wabikoreye iki kandi mwizeranye. Uyu nakubwire nizere yavuze amajambo menshi wayumvise niwe yakurondeye. Yandondeye Numva we yakurondeye nk'ubupfubuzi kumbe nawe muvubuzi munyewe ni swat. Cyenda komeye mani gusa abakobwa baragaya gusa ibiyo vyihoza na ukavyihoza ngwarakomeye urumva urigiri. Uyu arabesha akomeye. None byose sinamaze kubibabwira. Nuko nyene nabo. Ure wamuhevye we vyaye. Ubu nyene namuhevye kabisa nahevye. Yaracitse. Okay basi igenda mu nzu araza mu bihe. Agende. Sana ngenda. Agende. Ahubwo ansokera. Si wewe suyu unsokera mwese. Mvuze nsokera. Ngoya kwanza banzureke kwanza. Banzureke kwanza. Ngoya kwanza ndikuoneshe kitu. Reka ndakwereke kwanza ikintu. Buzati nsokera mwese. Tubiheze he nsokera. Tubiheze kidogo. Mvuze sokera. Je urazi ko nari mufatana n'uyu muntu wawe je ndeke. Mvuze musokere. Umviriza kwanza basi je. Tuyage iki musokere. Je sivimo we twara umuntu wawe kuko je oya je siga twara uyo. Je ntwara hewe. Wewe ba mtu wako mimi niko hapa ndaenda je ntacho dupfura bizi. Umuntu wawe n'uyu. Kandi niwe wamurondeye. Uyu mwese sindabakeneye musokere mumvire. Ntacho banze umbwire ntudukeneye sawa. Nta soni bigutera uri kuravanga umugabo wawe. Isoni none si ibintu bisanzwe mfise amahera kipaji ashaka agende n'uyagende nzana abandi kandi
abahungu ni benshi None basi ndakubaza. bakeneye kurya nawe nukeneye kurya basi ndaguhanura je sinkeneye kurya ayo mahera y'ivyo ntayo nkeneye umviriza rero ndakubwira ikintu kimwe sivyo ndaguhanura impanuro imwe uyu no muhungu vyabara vyabaye ndifuza yuko vyuhagarara ngaha ni uyu akava mu kibanza c'abandi bishobotse na wewe wige kumenya yuko uri umukobwa uri umumama urafise gutegura kandi kazoza ejo urumva ayo mahera ufise je arashobora guhera abo bahungu bose bakwemere bashaka kutakwemera ejo ariko uzoba wasigaranye iki uza ndakubwira kandi ndabigusubiriyemo sinshaka impanuro zawe sinshaka umanure jamara ndayafise nawe noshobora kukwambika nuwe noshobora kumwambika mvuze rero mumvi ni wonyambika uzozo urambika abanyene wewe ni wonyambika je wewe nyambika nkandi sikia kwanza mvuze ati mumvire basi reka ndaguhanura igya mumvirize kuko nivyo urabona bamaze kuzura reka ndakubwira ikintu kimwe sivyo uno munsi ubona umengo urafise amahera ayo mahera je urashobora kuyabura ni wayabura uzoba watakaje n'ubuntu bwawe umza ndakubwire ndayabuze ninjo nyene nzo kwimenya ukuntu nayaronde n'ukuntu nzo ndayabuze kandi nzo yarondera kandi mumvire rero jewe ndiko ndaguhanura no kudashaka kuvyumva kandi ndi serious urumva kandi n'uyu n'amafuti yose yakoze yataye ko ndiko ndaguhanura ibintu bizima jewe ukure no mu mutwe uko jewe nyambika ngo motive twagendanye twagize ambika abanyene bambikwa ivyo bintu umza ndakubwire kandi impanuro simbi sinshaka impanuro zawe si wowe sinshaka impanuro z'uyu ahubwo uri mu umviriza kwanza bro ushaka tubifute sister je ndiko ndaguhanura nta nabi nta nzigo urumva kandi ntuzosubiye kwiyumvira yuko ngo jewe ngo nyambikana jewe amahera yose ufise uzoza uyangabiri apana ngo umbwire ngo ndagukorera ibi nibi kugira unyambike sivyo kandi reka kunda banabi urumva rero ikintu gihari ndamaze kurambirwa n'ibi bintu wowe urambiwe n'ibintu ari wowe nyene wabigiyemo bibona ntavyo man ibintu birashika gusa ico nakubwira ibi bintu urashobora kubifuta cyo ushaka kutimera imbere ya kamera yawe none ndabifutira iki bifute man bifute ngwa kwani ongeye na uyu reka kwandi uvugane n'uyu ibindi biraza ndavunja ngo utaruvunjia ni wewe ngo tutaelewana kama ni kubifuta tutabifuta lakini ngowe tutaelewana sinjo hivi sasa irindira yetu muhanure kwanza uyu mudada nacu muhanura ico nkene nuko bifuta umbwire yuko uza kubifuta ufise umugambi wo kubandanya nawe rero ufise umugambi wo kubandanya nawe niyo mpamvu ndashaka tumuhanura sasa sister uko na franga sawa ariko je ndazi ko atamahera ateye ubwoba ufise ufise amahera asanzwe nabandi bariho bayafise ndakubaza kwanza wewe waramaze kugenda muri Amerika wewe sindaje nta n'indege nduri umuzaro ndakubwire njewe mfise ubushobozi bwo kuvanga ngagenda muri Amerika nduzi indege yiwanje ngagaruka yiwanje nayo mahera ubona ni make sawa basa amahera yafise none inyungu yaya mabiro y'abahungu kuragira niyi ubu gombwire 3e biro ntituzi n'izindi tutabonye wari ufise umza ndakubwire inyungu yayo ninje ni kunezerwa je numve gusa ugwa amasida sida nayo uzoyikira si malaria uzoyikira na si malaria cyangwa urayigwaye kugwaza abahungu babanda amasida umza ndakubwire sida ni malaria shake ndayigwara simbe ndayigwaye birakuraba ariko ubu hora yigwa umza ndakubwire narushe mvira mu rugo mumvire ngoya kwanza weye tulia tuvugane kwanza fresh pana kunisuguma suguma hivyo mimi nisikize nikwambie je basi inabwirwa bigoro kwa masa tukuye sister kuna chiti bwanako na rafiki yake usikia hata haya wopfumugira n'isoni basi na nkingi isoni iki nawe wari kuba umugabo wanje nari kugucitinga kandi wari kugumi wanje kubera ndafisa amahera womvuna jewe uraje ukoze nk'ibyo ubushobozi bwo kujana mu ikasho ngakumara n'imyaka 2 uri mu ikasho agashone akiwawe byose bikorana amahera wowe urabona wowe nk'ubujongiriye mvira mama wawe usanga nagucuritse uko nuko yaje ntagwana nyene kwe mvira basi tongeye basi kama bajama siye tuvugane basi nk'abagenzi sinshaka ubugenzi bwawe sindabushaka wamaze kunshavuza aho angoya kwanza tongeye basi sisubira kugushavuza basi sisubira kugushavuza twumvikanire gatoya umviriza basi kipaji je n'umugenzi sivyo ngoya kidogo kipaji n'umugenzi basi tusikirizana mimi ndabifuta ibi bitu sivyo ariko mbwira nawe ko ugiye utazosubira kumucitinga kipaji kucitinga sinzoreka sindoreka ajya n'amaraso y'uwacu sinoreka kumucitinga kabisa zomucitinga mpaka kubera gutari kurumva mama numve bese ahubwo mbira nawe mwumvirize ibi bintu je sinkene yuko bijahabona ngoya kwa mbire mu rugo sindarakere mumvire nabaze kubabwira ni ibintu biri mu maraso yacu ibi bitu bifute urekaye n'uyu mudemu futa umudemu aragaya uyu mudemu aragaya ona futa ibi bintu STV fans sasa baba fresh basi kwanza tutaonana wewe
tutaongea wewe kusimu. Uko na simu utaniandikia utaangalia namba mkipindi. Ule demu uko navalishwa na mwanamke. Ivyo ni bisanzwe. Hakuna ni bisanzwe. Uzi wawe. Hakuna maana yua byako. Mimi byangu au biyui sawa ariko je nta mukuru. Lakini futa hivi vitu. Ega ona valishwa na bibi ya watu. Au valishwa hata na mwanamke. Umva ndakubwiza ukuri. Urabona Sio ukuntu fresh, ukura man. amamaza mu bantu. Ibi bitu bikenda nivyaja habona. Akiya Mungu. Ndagukorera ikintu kibi. None uzo bumpoyi. Ubu burofa wazanye. Nayo uburofa wese watangiye uburofa. Kanze uruno. Sa reka ngende ariko umenye ubifuta. Mimi naenda. STV fans, thanks so much. Comments zanyu zirakenewe kugira ngo muduhe impanuro y'aba bantu. Uyu muntu rero ni umugore wa Kipaji nk'uko mwavyumvise, ariko kandi nubwo ari kujya ari umugore wa Kipaji, jewe nahawe amakuru n'umugenzi kandi yakoze cyane. So turashaka kumenya yuko Kipaji twomuronka gute, iki nta WhatsApp agikoresha, mbega vyogenda gute. Turabashimiye cyane. Ni STV, ni Andy the Ems. Bye bye, ciao ciao.